Bakunzi ba BTV Burundi ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu atari kindi gwaruka murika muri kumwe na Annie Laurent Kakunze. Uyu munsi dufise abatumirwa badasanzwe. Bwa mbere ndi kumwe n'umutumirwa adasanzwe asanzwe arongoye ikigo Impact Wisdom Foundation, nkaza kuganira n'abandi bana asanzwe ategura mu bijanye n'umwimbu mu vyo kw'ishuri. Reka ndamuha ikaze yidondore yibwire abakunzi b'imboneshakure BTV Burundi. Murakoze cyane ku ikaze muduhaye kuri ino mboneshakure dukunda twese cyane ya BTV Burundi. Ku mazina yanjye nitwa Sami Blessing, akaba ari jewe muri kino gihe nsanzwe ndiko ndakora bino bikorwa byo kurongora kino kigo ca Impact Wisdom Foundation. Murakoze cyane, nibaza ko ijambo ranje kwiye. Murakoze namwe. Sanzwe urongoye ikigo Impact Wisdom Foundation, mbega ico kigo cerekeye iki, gifasha iki, cerekeye iki? Ico kigo Impact Wisdom Foundation icya mbere igihe nagitangura nari mfise mu vyiyumviro ikintu kifatanye n'ubwenge, mugabo cyane cyane muri education, kuko narumvise nshaka ko abana b'igihugu, abana batoya bacu atuka bari mu mashuri bakore bafise umuntu ariko arabakurikirana. Ndabizi ko hirya no hino abavyeyi barungitse abana ku mashuri bamwe umengo birahetse, hama mu nyuma bakaca baza kuvuga yuko indero y'igihugu iriko iratituka. Mugabo narahagurutswemwo akantu k'umubabaro, numvise igihugu cane bikivugwa nabi yuko hari ibintu kanaka bitagenda neza, ca numva ko none ndi umwenegihugu wacu ngo nta kintu noterera, ca ndumva yuko hari ikintu nofasha ku bana mu buryo bwo kubagira coaching. Mu bisanzwe ntivyari bimenyerewe, nta coaching y'abanyeshuri yahora iba, hahora hariho coaching y'aba entrepreneur mu buryo bwa business. Mugabo nasanze ko no kw'ishuri urakeneye ukundi kuboko kugusegura, kukubwira ngo kuri ibi hamuronka ibi. Ivyo rero abana nasanze babikeneye, hama nca ndabijako, hama ndabikora. Imana ishimwe ku vyo tumaze gushikako kandi biko bigenda neza cane. Murakoze cyane. Uravuze ati ikigo Wisdom Foundation itegura abana mu bijanye n'indero cyane cyane ku mashuri, bazi ko ari ku mashuri ivyigwa. Mbega uyu no munsi nizihe ntambamyi umwana w'umunyeshuri ahura nazo muri iki gihe ca none? Mbega nizihe ntambamyi umunyeshuri ahura nazo? Murakoze ku kibazo. Intambamyi mu bisanzwe zirahari mu kintu cose, mu bisanzwe hama hariho ama obstacle, haba hariho intambamyi zituma umuntu adashika ku bintu kanaka yatanguye. Rero muri kino gikorwa co kwiga umunyeshuri ahura n'intambamyi zitari zike, vraiment ni nyinshi cane. Mugabo zimwe muri izo novuga ikintu co gutangurana umwete, mugabo ntaba ari gukurikira ibikorwa vyiwe. Uwo mwete ugatangura mu ntango, mugabo ntibiba ari vyo bibandanya. Izo ni intambamyi zikomeye cane, parce que ivyo iyo umwete ubaye muke, ama objectif wiyumviye gushikako aratangura kuba ayatagikunze ko umuntu yashikako. Mbega ndaguciriyemwo, uwo mwete muke uzanwa n'iki? Yavuye kuki? Uwo mwete muke nico nagomba cenjako. Ubusanzwe uwo mwete muke urava mu bimukikuje, mu kibano, mu bavyeyi. Bana ndafise umubabaro mu mutima. Kubera iki umwana agiye kw'ishuri umuvyeyi ashobora gusohora ijambo ngo wowe ntaco uzovamwo? Iki ni ikintu gikomeye cane. Amajwi yumva mu kibano y'ingene ishuri ritazohava rigira ico rimuhaye, mbere atanakazi gahari, mbere iyo diplome ataco izomumarira. Ivyo bintu biracika intambamyi mu buzima bw'ishuri bw'umwana. Ivyo rero turahari nka Impact Wisdom Foundation kugira ngo vraiment tubwire abantu yuko ivyo sivyo. Abana burya kwiga ni ikintu kirumara mu buzima. Hama ikindi naco nkuko umugambi wa kino gihugu cacu uri, ntituri abantu twiga kugira ngo duhabwe akazi na leta. Turi ahantu twiga kugira twebwe nyene bijya twize tubishire mu buzima kanaka, tubikoreshe, hama bituzanira umwimbu kanaka, hama wanashaka n'abandi bantu baronka akazi bivanye n'ivyo twize. Ugumye muhira ngo nta kazi gahari,
burya biragoye ko turonka aba entrepreneur baciye ubwenge tanki utagiye kwishura biragoye yuko turonka no wanashaka naho ufise akazi k'ubushoferi uyo wabwirizwa kuba warize kweri parce que none uronse umukiriya w'umuzungu azi ururimi kanaka biragoye ingene mu kominikana nawe ariko uribaza ngo ntiwari ukeneye diplome birakeneye communication hagati yawe nawe bivanye n'ishuri birumvikana ko birakenewe cyane mbega ko uno munsi tubona muri iki gihe ca none haje ibintu vy'ama internet haje ama réseaux sociaux mbega wewe usanzwe uba hafi cyane y'urwaruka mu kurufasha kwiga mbega ubifatanya gute ubihuza gute wewe ubijera gute n'umwana yamenyereye kwiga afise telefone mu maboko yamenyereye kwama mwiri wabo imbonesha kure zamazugure ama interstar time yamahari ubifata gute ubijera gute wewe uri kumwe n'urwo rwaruka uriko urarufasha kwiteza imbere mu vyo kwiga bajije ikibazo nari nipfuza ko hamwe tariko kimbazane guhava ndagishiramo parce que iki kintu c'ama réseaux sociaux ni kibi cyane muri kino gihe abantu bose bariko baradukurikirana peu importe ingene bakunda réseaux sociaux bambabariye kuri iki kintu mu by'ukuri réseaux sociaux yaje mu buryo vraiment bwo gusambura akanovera kugwaruka mu nyigisho ndabizi wo kwiyumvira uti mbega ho nta bintu dukuraho byofasha mu nyigisho yego twobikura mugabo ifo kuraba tugakontrabalance igikenewe mbega muri uwo mwanya hakenewe igiki amateleviziyo wagicishijemo amateleviziyo ariko aratwibira umwanya abana bacu hari ibintu kanaka bitabwirizwa kuba biriko biraba mu bana mugabo ufite ko babiravye mu mateleviziyo baca bagenda kubikora kandi nagomba ndakubwire yuko bwari uburyo bwiza bw'uko abana bigiza kura ama réseaux sociaux hamwe ubwo bumenyi bakeneye twaranditse ibitabo hari ibitabo biri mu karere hirya no hino ibyo bitabo birondere ubisome ubwenge bukenewe bwaramaze kuja habona buri mu nyandiko kanaka ariko nagomba ndakubwire yuko umwana naho yokubesha ngo ariko araba telefone yiga burya haracamwe n'ibindi akabijamo kandi ibyo rero abavyeyi nabo babitora nk'ibintu bisanzwe mbere ubu ndabona ko n'abavyeyi bashobora guha umwana telefone atariko ariga akamugurira amamega muga hagati yaho ingeso mbi zica zinjira hagati yaho aca atangura kubona ibintu bitari igihe ciwe cyo gukora akaca bikora kandi ivyo navyo ntibikunda ariko ariga umwimbu ukaba muke concentration kwikaye ntigikunze ariko ariga aca yigwa telefone ivyo bica vyononekana jewe sindi wa kera cane mugabo Imana ishimwe ku bavyeyi bandeze aranyimye telefone kuva mu gihe canje c'amashuri cyose kugira mpeze imanite nta telefone nigeze nkoresha baranse ko batazoyingurira bari barambwiye yuko nzoyigurira jewe nyene yani majambo banyeretse ngo iragera ukeneye aragera kwikoresha yego cyane mbega usanzwe uri iruhande y'abo bana mubafasha gute mubigenza gute bimeze gute voilà kimwe mu bintu bikomeye cyane kugira ngo ubuze umuntu ikintu mu bisanzwe ni ukumwereka cyiza gisumba ico kuko nje kukubwira ngo heba telefone narakubwira inconvenient canke ingaruka mbi ziri mu kuguma kuri telefone uri kuriga ico gihe buryo mbona nk'umwasi mbona nk'umuntu atagukunda mugabo biraryoshe cyane ingene nza kukubwira ikimazi cyo kwigizayo telefone nico bica biguha rero nanje kimwe mu byo nitwararika mu nyigisho zanje mu bana bankikuje abana ashoboye gushikira ndabereka ububi bwa telefone uga nkaca ndabereka ubwiza bwo kureka telefone donc umwimbu abantu ntuzohave wiyumvira yuko uzobabuza ibintu byoroshe mu buryo bwo kuja mu vyimviro byo kubibabuza gusa ifo kuja no kubabwira ingaruka nziza ziri mu kubireka umuntu aca akura umutima kuri iyo telefone akaca ashira umutima ku ngaruka nziza biroroshe cyane ibintu bica bigenda neza yego mbega mu bana uri kurafasha hari impinduka uri kurabona bimeze gute bamaze kuva he bamaze gushika he impinduka ni nini cyane vraiment impinduka irahari kandi ndabishimira Imana gose nibaza yuko mu ntango siniyumvira ko ari byo bizoba mugabo iki gikorwa nasanze ari kinini kiransomba gose gusa jewe ncanje ahantu
ho kwemera gukora ibyo numva biriko biranzamo parce que nasanze ko iki gikorwa ni kinini kuko kiriko gitegura abantu bakuru muri kazoza. Ndamaze kubona rero impact ni naco civugo cacu impact ko ubwenge dutanga bugira impact mu buzima bw'abantu hirya no hino. Rero ndamaze kubibona abanyeshuri baje batugana vraiment ata bintu na bimwe ubona ko bafisemwo kazoza, ubona ko ibintu byose berekana ko atakigenda hagati yo gukorana natwe. Cyarantangaje mbonye umwana duhuye yari yarabaye uwa 44 mu gice kanaka cya mbere, igice cya kabiri cya wa mbere. Iyo shift vraiment sinandi bwigire ndayibona nanje ubwanje mugabo mu gukora ivyo bintu yarambwiye ati ndiko ndabikora numva bimbabaje, ndiko ndabikora numva umengo sindabikunze muga kubera igitinyiro cyawe n'ingene igitsure cyawe kimeze kuri jewe ndemeye nta kundi ndabikoze. Mbega mwabafasha gute mubigenza gute muri icyo gihe? mufasha gute? Kimwe mu byo mfashisha umwana icyambere bijanye n'umwimbu cyane cyane ndiko ndakorera mu mwimbu w'amanota. Ndakenera cyane kubanza kukwereka gute umwanya tugutegura. Ndagufashisha vraiment uburyo bwiza bwo gutegura umwanya kuko umwanya uteguye neza burya success iri mu gutegura umwanya neza. Burya abantu bose tuko turabona mu kunanirwa hirya no hino birafatanya ingene bagiye barakoresha umwanya wabo. Umuntu uri kuranyumiriza umwanya uri kurakoresha burya birerekana resita yawe muri kazoza. Uno mwanya uri kurakoresha no munsi ibyo ukurabwira nyene burya jo ntidukeneye kuzomenya byinshi kuri wewe, tuzoba tuzi ibyo tubonye birafatanye n'ingene wakoresheje umwanya wawe. Alors nabwiye umwana ni peu importe ko kuntu wibona ubwo sibwo buryo bwiza bwo kubamo. Ayisiyo manota yawe birizo kugaragaza, uragaragaza byinshi bisumba ivyo gusa ntihori bwamenye uburyo bwo kubigaragaza. Alors naciye ndabigisha ingene tumanaging umwanya, ca ndabashiriraho horaire d'étude hebdomadaire, nkabereka nayahe masaha yo kuvyuka, nayahe masaha yo kuryama, nayahe masaha kimwe ku kindi. Igikorwa cyose ukabuzi icyo uri bugikoremo. Voilà, yarabikoze acaranzanira umwimbu vraiment naryohewe cyane. Ubu tuvugana yarahejeje gukora ikibazo cya leta kimuha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Ni ikintu cyiza gose. Ni kuvuga uyo bizoba byoroshe ingene ndamuzana muri batoya biwe hama abafashe. Abantu barakunda intahe, abantu barakunda ko naka ko yakoze ibi bikamukorera ibi. Alors nanje birakunda. None iko uraraba umwana atari ko arabwiza umwete, ubona ko biva hanini ku mwana canke birava no ku muvyeyi? Bize neza cyane kuri ico kibazo. Abavyeyi bace bantunga ndababwire kino kintu, ibijanye n'umwimbo w'umwana birafatanye n'umuvyeyi mu buryo bwose. Aha rero ntuhave wibaza wa muvyeyi we urumva ngo ndamujanye mu ishuri ryiza, mu ishuri rivugwa neza cyane. Bon, ça fait partie nivyo, ni kimwe muri vyinshi. Muga ndagomba ndakubwire yuko umwimbo w'umwana umuvyeyi ufise mu ruhara, parce que umwana n'umuvyeyi baragumana, baragumana kwera. Burya atahamusanga muhira. Burya ikindi naco, burya umwana ariko araraba abana n'abantu bimita cyane, n'abantu bigana gose. Burya birakenewe yuko umuvyeyi hari ukuntu kanaka bameze hamwe umwana aramurabirako. Munyamakuru, kimwe ku bintu vya mbere vyanshoboje mu mashuri yanje narigiye ku muvyeyi wanje. Ni ukuvuga yamambwira akampa amatemonyage y'amashuri yiwe, hama mbere wanashaka akabimbwira mu buryo bwo kunyereka yuko byatacu ndiko ndakora. Hama nanje aca numva akantu vraiment muri jewe kantu kagashavu nti ndakora the best, ndakora byiza birushirije. Voilà, ncangera ahantu numva umengo nogira competition ya papa wanje naho tutari muri kariyeri imwe, naho hari muri kahise. Ndavuga ati ngomba nkompete na mpaka umuvyeyi wanje ndamusumvye. Ngombwa ati papa amashuri yize nshaka kwiga ry'amashuri, oya ndamusumvye, ntegeza kumusumvye, ndamwereke yuko na jewe cyane gose narabimwereka mu buryo bwose, nkiga nkakora uko nshoboye. Hama ikindi naco mu bijanye n'umuvyeyi ingene ashobora gukontribuwa mu kumenya ku mwana, ifoko umwana uzuramubaza bimeze gute kw'ishuri, habaye iki, eske kw'ishuri wabitoye, ivyo umwarimu yigishije wavyumvise, mbega ubwo ibibazo vyo muri nondwi uriko uvyitegura neza. Hakabaho vraiment ibiyago. N'ubu uye abavyeyi bari muri vyinshi
namushize muri cours du soir namushize kw'ishuri ryiza barabibona ufite novyita gute umwana ariko araregwa n'amahera ariko aregwa n'amafaranga ico sico ego haba hakenewe ikiyago hagati n'umwana muvyo ashobora kuba atize ataronse amahirwe yo kuja mw'ishuri kandi ariko Imana yamuhezagiye araronka amahera yo gusomesha abana biwe mugabo harakenewe ikiyago umwana abone yuko umuvyeyi ari kumwe nawe ariko aramuherekeza muri urwo rugendo rw'amashuri yiwe urakoze cyane hariho ikindi kintu n'igihe turabona mu mavakansi turi mu gihe c'uburuhuko c'abana aho tubona abavyeyi aba hagezeho umwana murungika mu bintu vyo kwinezereza umwana wanje haroboshwe mu mutwe ngira ndamunezereza biga muri ico gihe wewe ubibona gute abavyeyi barungika abana kwinezereza ubibona gute nivyo bikwiye gushiga imbere bimeze gute wewe ubibona gute hariho ijambo mpora nkunda kuvuga igihe cose nama mvuga nti ubuzima buraryoshe buri equilibre mu bintu vyose mugabo vraiment il faut guprioriza ibikenewe hariho ibintu vraiment vyangira akamaro vyankenerwa rero jewe siniyumvisha cyane ko umwana yohava ibyo ashaka arivyo birengera ivyari bikenewe normalement byose ntitubishaka kandi byose ntitunabikeneye mu mwanya umwe burya hari ibintu kanaka biri ngaho umbajije ivyo urabishaka yego nari ndabishaka mugabo sindabikeneye sinzi ico kintu mvuze ko cumvikana hari ikintu umuntu aba ashaka mugabo atagikeneye alors iki kintu cyo kwinezereza mu bihe vy'ibiruhuko vraiment jewe sindagishira ku mutima kandi sinanka ko abana batabanezereza fata akanya ka weekend sohokana n'abana ni sawa mugabo si iyumvire bari mu kiruhuko mugabo kizohera ejo haza bizogenda gute ejo kw'ishuri mbega ko avuye mu mwaka w'indwi agiye mu munani ubwo ntabitabona rimwe kumugurira se mu mwaka w'umunani vyoba biramufasha arondera umuntu abaramwankuraja abaramwankadira muhira hama uwo muntu akaba aramuntegurira hama akazotangura ishuri atuka mu mutwe afise ikintu kanaka atuka bira preparation nziza vraiment kwitegura n'ikintu ca mbere ciza cankenerwa mu buzima bw'umunyeshuri ego urakoze cyane ndagushimire turi ku musozo w'ikiganiro cacu ariko turaza kuganira n'abana muriko murafasha muri ibi bihe ni igiki wohanura abavyeyi barekera abana babo ku ma réseaux sociaux kubagurira amatelefone kubarekera mu bintu nyene bidakenewe cane sivyo vyari kuza imbere ariko twari dukwiye kurera abana bacu mu vy'umwimbu cane cane mu vy'umwimbu ukarera umwana wawe ariko arevuriwa gute mu bijanye n'indero ni igiki wohanura abavyeyi muri misi ya none canke abajene nabo nyene nabo bavyirondera ubwabo wohanura iki wewe nk'umuntu yamana hagati n'ubwo rwaruka voilà ndafise quelques conseils impanuro kanaka noha abavyeyi bariko baradukurikira no munsi mu bisanzwe jewe niyumvira yuko umuvyeyi ari kumwe n'umwana arabona ingene ariko arakura hari igihe kanaka umwana adakeneye telefone vraiment hari igihe kanaka umwana akeneye imbere ya wewe no kw'ishuri nukuri muvyeyi uri kuranyumviriza telefone hariho iminsi umwana atayikeneye jewe ubwanje natunze telefone mpejeje amashuri 13 abavyeyi ntibanyanka nagiye kubitahura mu nyuma reka ndagufashe iki kintu nivyo rezo sociaux akenewe nukuri akenewe kugira ngo twidocumente tumenye ivy'ibindi bihugu ko bariko barabaho n'amahoro menshi kandi ni sawa mugabo hari ibihe kanaka kubera ubwenge bwiwe aho bugeze butarashobora kuvyakira vyose butarashobora kurobanura naba ari ubikora mu gishingo ciwe mu kindi gihe uzomenya uti umwana iyi telefone arayifise kubera mbona ko arico gihe hama ikindi naco nitwokwirengagiza yuko muri kino gihe telefone ntiyemewe ku munyeshuri akiri ku mashuri
mato n'ayisumbuye novuga ataragira muri kaminuza ntiyemewe vraiment kuko biragabanya umwete w'ibikorwa arashobora no kureka kwiga akaja avuga ati reka ngo ndabishire muri telefone hama ndabijane ku ishuri hama izo telefone bakazifata iyo telefone bayifashe bagukura amanota kanaka bakanayitwara kandi vraiment Imana ishimwe kubw'ubushikiranganje bwacu bigira neza gose je numva umengo si ikintu ciza iyo telefone nyene wobura yimwigije kure kubera ko umukunda apana kubera umwanga kubera ko umukunda ukeneye ko kazoza kiwe kazoba keza murakoze cyane murakoze nawe ndagushimiye nkuko nari nabitanguye ndabivuga icyo ca mbere ubu turi kumwe na rwagwaruka rusanzwe rukurikirana inyigisho muri Wisdom Foundation twari kumwe birongora ubafasha ubu rero turi kumwe n'abasanzwe bakurikirana inyigisho n'abasanzwe bafashwa muri ubwo buryo reka ndabaha ikaze bidondore nabo nyene kaze murakoze cyane ku mazina yanjye nitwa Mugisha Mike nkaba ndi umwe mu baje bagana kino kigo ca Impact Wisdom School nkaba nsanzwe ndi umwana wabo ndigishwa muri ico kigo nyene yes nkaba nitabiriye bino birori murakoze cyane reka mwe ikaze y'undi mwana w'umukobwa kumwe natwe ikaze merci beaucoup hama nanje nitwa Ingabire Eunice we hama iyi edition ya mbere njemwo ni irya mbere ndayumvise ni irya mbere ni mu nyigisho za kino kigo Mike utaratangura kuza gukurikirana izi nyigisho bagufashe handi uba wikontorora handi uba ujera umwanya w'iwawe byari bimeze gute utaratangura murakoze cyane kuri icyo kibazo mu ncamake ngerageje kubigira mu ncamake naraza muri kino kigo Foundation School nari umwana adakunda kwiga gose mu yandi majambo nari umuntu nkunda amaprograme donc naraba amaintere yanje gusumba ishuri ariko kuva aho nje muri kino kigo baranyeretse uburyo bwiza nkwiye gupanga umwanya wanje neza uburyo bijya nkora apare y'ivyigwa ishobora kubifadikanya no kwiga maze bikagenda neza murakoze cyane nawe nisowe ntaratangura kuzanga abantu gute umwanya wo kwiga byari bimeze gute byapanze gute umwanya wanje wo kwiga yari mw'ijoro atari mw'ijoro sinigera niga hama sinebwa muri kino kigo canke numviriza inyigisho umwanya naca ndawiyima nkaca ndawugira mw'ijoro none ubunye muriko mufashwa gute muko mwakira inyigisho muko muraronka muri izi conference muri iyi minsi zimeze gute inyigisho tuko turaronka muri iyi minsi tumaze ni inyigisho aho zikangurira ugwaruka cyane cyane twebwe abakiri bato tukiri mu masegondere zidufasha gutegura akazoza kacu biciye mu gufata umwanya munini wo kwiga si utunka twebwe abajene dukunda guhura n'intambamyi nyinshi kubera turacara aba adolescent turashobora kuja mu buhumbu kanaka donc ivyo kwiga tukavyibagira ariko zino nyigisho ziradukangurira ziradutera motivation yo gusubira gukunda kandi ishuri murakoze cyane zowe nawe nizihe ntambamyi mbega ushobora guhura nazo bigatuma umwete wo kwiga ugabanuka bigatuma utitaho ibintu byo kw'ishuri nizihe ntambamyi uhura nazo iza mbere n'abagenzi ego kubera ukuntu warabiyeguriye cane baca kugira ko genre impact genre usanga wagiye mu byo bashaka bajamwo usanga batanguye kumera nkabo canke telefone ego amarezo gushaka utuntu dushasha twaje bien aussi gusinzira kubera uba urushe ntusubira kwitaho avenir yawe uca ushaka kwanza gukora ivy'ubu hama ugaca uruhuka ni igiki cyagufashije ni igiki cyaguteye intege kuza gukurikirana inyigisho ukuntu ibintu wokora kugira ngo umwimbu wawe mu mwaka uzoza bizobigende neza ni igiki cyaguteye intege
kandi tubona mu mavakansi abandi banyeshuri bagenda kunezerwa, mba ndose umwanya wa epanouissement, mba ndose umwanya wo kunezerwa wo kuja ayo y'ibintu vyo kwiga. Wewe ni igiki caguteye intege? Kubera je nabonye yuko ivyo bintu vyose navuze, abagenzi, telefone no gusinzira, vyari vyarangiriye ko genre impact nini cane, nibaza sinibajije gusa genre nariyumviye yuko iyi conference yoshobora kumpindura, yoshobora basi gutuma nsubira kwihagararako mbona ibintu bikenewe même si bibabaza, guhomba ibintu bimwe bimwe biryoshe. Ca numva yuko vyompindura. Iki ntambamyi wewe umaze guhura nazo bigatuma motivation yo kwiga igabanuka? Nzi ubona ushobora umaze kugira cyangwa ubona ahandi hantu? Murakoze cyane. Ku bwanje intambamyi nkunda guhura kenshi, mu yandi majambo jewe ndi umuntu kenshi nkunda gusenga, ndakunda kuja gusenga kenshi. Iyo niyo ntambamyi yanje ituma ntoroherwa mu mashuri yanje, kuko buri mwanya umwanya munini ndawuha gusenga, rero nkibagira igikorwa ndimwo cyangwa se igikorwa nahamagariwe cyo kwiga, kuko icyo umaramo umwanya munini urateba ugasa naco. Yaba ufata umwanya munini wo gusenga wo gusoma ikaye, réussite aba ari umugabane wawe. So nanje intambamyi nahuye nazo niyo yonyene yo kuguma mfata umwanya wo kuja gusenga. Murakoze cyane. Yarageje kugufasha gusenga, nibaza ko arivyo vyatumye bituma ari intambamyi cane, ahubwo intambamyi ni kutamenya gupanga umwanya wawe. Ntushobora gufata ngo umwanya wose ugume uri gusenga ukibagira ikaye, birazana amantuze y'amaresultat mabi, bizana impact mbi ku muntu. None ni igiki rero caguteye intege kugira ngo uze muri Wisdom Foundation muri izi conference imaze iminsi? Icyanteye intege kuza muri ino conference ni ukugira ngo subire kumva ya nyota yo kumva nkunze kwiga. Kuko zino nyigisho natanguye ndabivuga, ni inyigisho zidukaburira cyangwa se zidushiramo réveil yo gusubira dukunze kwiga. So icyatumye nza kwiga zino nyigisho ni kugira ngo numve ka kamaro cyangwa se ibyinahimbitse mu kintu cyitwa ishuri, kuko hariyo abantu baja ku ishuri batazi ikibajanye, batazi n'icyari cyo ishuri, ariko kuba naraje muri zino nyigisho vraiment ndiko ndatahura mu buryo budasanzwe icyari cy'ishuri. Murakoze cyane. Merci. Twese turasa nk'abasozera, n'izihe impanuro woha abajene batariko baraha agaciro muri ino minsi ibintu vyo kwiga, babona nk'uko ishuri atakamaro rifise, atakazoza? Ni igiki wowe wobahanura? Murakoze cyane. Ikintu nohanura urwaruka rugenzanje ni uko kino gihe turimwo ca vacances cyangwa se c'uburuhuko, si cyo gihe cyo gufata ngo ufate umwanya munini wo kuryama cyangwa se uje mu yandi maporogaramu, ahubwo nico gihe cyiza cyo gusubira kumva muri wewe ufise indi nyota yo gushika ahandi hantu, cyangwa se ugapanga amaproje kanaka uzokora mu wundi mwaka uza. Murakoze cyane. So nawe ni igiki wohanura abajene, bagenzi bawe cyangwa abandi bahungu, ubahanura iki? Ico nobahanura ni uko ego mu mavakansi kubera tuba twarushe mu mashuri, tuba dukeneye kuryama, kuruhuka, bamwe guhatrapa amamomo baretse amafete, ugaca bagira n'ibindi bizo guhatrapa après. Genre ico nobahanura ni uko même si turi mu mavakansi biexerce gatonya, genre ntibacamera nk'umengo barahejeje, kubera deja n'uwuheze aguma yiga, c'est pas comme si abahejeje. Genre nobahanura ntibiyagure, ntibashire mu mitwe yabo, niho boruhuka bagumane mu mutwe ati je ndaciga naco ntaye nikora, umenga bari bagiye ivy'umwaka uheze bagira bashaka kwiga ibindi bishasha, donc bagumane ivyo bari bafise,
hama bari ivyo nyene batambukiramwo nabo batokwiga mugabo kamamagire ico bagumanye ntibace bavyibagira ko misi azoyiga mbere basuye kandi kubona ishuri batanga uwundi mwaka. ahantu neza birafasha kuguma usubiramwo nko gusoma ibitabo nko kwiyexersa wiga scientifique wiyexersa guma ukora ama exercice kugira ngo mu mwaka uzoza ntuzobe uja uri mushasha. Nanje nogira kumanurira abavyeyi bashire batware abana babo mu bintu bibankadra, mu bintu bikabura ubwenge bwabo, mu bintu biguma bikarisha ubwenge bwabo, kuko vacances ntibayibahaye kugira ngo muje kwinezereza gusa, ariko bayibahaye kugira ngo muronke akaryo ko gupanga ama projet, ko kwiyumvira utuntu mwokora, kuko na leta yacu bivuga ati ntimwige mwizeye ko muzoza muzana amadiplome yamujije gusaba akazo yabo, bariko barabigisha kugira ngo mwige gukaya ubuzi bw'iwanyu. Nanje vraiment nabaye muri izo nyigisho zabo baronse bariko barahabwa, vyari ibintu biryoshe aho ubona ugwaruka ruriko ruratahura akamaro ko kwiga. Kwiga birafasha, kwiga ni ingirakamaro mu buzima bw'umwana bw'ugwaruka. Kazi ndabatumira mwese mubandanye mukarisha ubwenge bwanyu. Aha ni ikiganiro cacu Gwaruka Murika gihereye, turashimiye abariko baradukurikirana n'abandi baguma badukurikirana mukurikirane ku ma platform yose ya BTV Burundi, naho ubutaha.